Kuva ku igenekerezo rya 28 gushika ku rya 30 umukuru w'inama nkenguzamateka ari kumwe n'icegera ciwe ca kabiri Siriyake Nshimirimana hamwe n'umukenguzamateka yatowe mu ntara ya Ruyigi yaragendeye amakomine ya Butaganzwa, Kinyinya, Nyabitsinda na Gisuru y'intara ya Ruyigi aho yari kagirisha inama abaserukira abandi kugira ngo bahanahane ivyiyumviro ku bijanye n'umutekano, iterambere n'imibano. Nyini teka sinzo hagera akaba yabahamagariye kwirinda ibintu bimwe bimwe bishobora guhungabanya umutekano nko guharika, gucikiza hamwe n'indiyane z'amatongo. Amahoro n'umutekano ni karahara mu ruganda ntibacura. Iyo amahoro n'umutekano bitahari, imigambi y'iterambere ntikunda, abantu turara mu myonga. Noneho intara ya Ruyigi nta byinshi ndabigisha kuko ivyo mwebwe murabizi cyane mbere gusumba n'izindi ntara zimwe zimwe. Uharika ngira mwebwe ngaha ntavyo mugira, ariko mu zindi ntara uharika ni ibintu bikunda guhungabanya umutekano mu gihugu. Agira ngire abagabo bagenzanje bari ngaha, kandi kubera ko muri indongozi muze mugende mukoranye amanama ku mitumba hariya mu Rongoro, mumpere buno butumwa abagabo bagenzanje. Umugore wa kabiri ajya inyama, ajya ibintu binuze, ibiharage biramuvyimbye inda, icibagiye cyo ni imboga, ntajya amashu, ajya agahene, akajya akanyama kamaze guhera, icyo mwavana n'icyo aca abona ko ata mugabo warimwo, kubera ko utagishoboye kumusumira akanyama, utagishoboye kumusumira akanuze. Ibyo birahungabanya igihugu, bigahungabanya n'imiryango. Abana bakangara, abana bakareka kwenda ku ishuri kubera ko umupapa yamenye ibanga. Ibwirizwa shingiro ry'u Burundi no mu gihugu cyacu cy'u Burundi turashibikira cyane ku gukomeza umuryango. Umuryango niryo fatiro ry'abarundi ry'u Burundi. Umuryango iyo usanzaye tuba turiko dusambura igihugu cy'u Burundi. Ingane z'amatongo mu zindi ntara ngiye mbona ari isoko y'inkwezi y'ibibi y'umutekano muke, ugasanga abantu bariko baricana kubera ko amatongo. Ariko nagenda bari benshi, ikibazo cy'amatongo cyo kiri mu gutora umuti kubera ko mu nama nshingamateka na nkenguzamateka twaramaze gutora itegeko rigarukana intahe y'umugina kugira ngo imanza z'amatongo zishirirwe ku mutumba ku mugina hariya nyene niho hari vyabona. Intahe y'umugina turizera yuko nkije gukemura by'ukuri imanza nyinshi, ingane nyinshi z'amatongo. Turiteze yuko mu minsi imbere intahe zo ku mugina zizotangura gukora ku mitumba kugira ngo nanone ivyabona biri ku mitumba, nimba ari abantu bapfuye akarimbi canke itongo, abanyamutumba bagakorana bakavuga ukuri. Nawe n'umutumba wose bava kuri umutumba ntibazava bahengama ngo banyage. Umukuru w'inama nkenguzamateka yaratanze impanuro zitandukanye ku bari bitavye izo nama, akaba yabahimirije kurwanya urudandazwa rutemewe n'amategeko, gukingira ibidukikije, kubaka ibiro vy'abakuru b'imitumba n'ibindi. Iterambere mwarivuze naryo wanashaka tugomba guhagararako cyane, kubera ko icivugo canke n'icubahiro mukuru gace cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye muri uno mwaka wa 2021 yaratanze intumbero aravuga ngo mu rugamba rwo kurwanya ubukene tugire urunani, tugire ubwira n'umwete. Mu rugamba rwo kurwanya ubukene tugire urunani, ubwira n'umwete. Dukerebuke kuko umwansi bukene ni ngombwa ngo duhaguruke
tumugwanye. Ndagashima rero yuko numvise muri no komine hari amakoperative menshi cyane mwijukiye gukorera hamwe kugira urunani kugira ngo nanone umwanzi tumugwanye. Turashimira leta cyane ku ntumbero imaze gufata ku bijyanye n'umwimbu w'ibigori, aho bashizeho itegeko ryo gukingira abarimyi, ni kuvuga umwimbu wose w'ibigori uzogurwa na leta kugira ngo abarimyi baronke by'ukuri agaciro k'ibikorwa bakoze. Ariko kandi hari n'ibindi biterwa usanga by'ukuri tubandanya tusaba leta yuko uko yiyumviriye kugura umwimbu w'ibigori yiyumvire no kugura umwimbu w'ibindi biterwa kugira ngo nanone umurimyi ntarimire ubusa. Gutuza ubusuma n'ibindi ni ngombwa ngo tubigire, ariko na cyane cyane mu bijyanye n'iterambere ntara ya Ruyigi ahandi imbibe n'igihugu cya Tanzania, izindi ntara usanga zegereye imbibe baragira akantu ka fraude cyane. Ibyo nabyo bisizikaza ikiga cya leta, amakori n'iki ya migambi nyakubahwa Musanteri yariko aravuga, erega nta handi iva mu mafaranga y'amakori, iva mu mafaranga dutanga. Amakori iyo turiko turavuga ngo imfashanyo, erega ziriya mfashanyo mwumva turonka n'amakori y'abenegihugu ya biriya bihugu babegeranije, hanyuma umusesekara bakaza baraduha. Natwe rega turashobora kuza turatanga izo mfashanyo mu gihe twotahura akamaro kudakora urudanazo rwa mageni no gutanga ikori, tukumva yuko umwenegihugu akunda igihugu ciwe ategerezwa kuba uwa mbere atanga ikori. Hari amakori atandukanye mu makomine tugenda dutoza, ugasanga ku mitumba abanyakwa murongoye intwaro ku mitumba barabarukiye amatike, ugasanga amakori atangwa ku bitungwa ku biki, ugasanga hari abatoza amakori bashira mu mifuko yabo. Ugasanga rero ni kibazo ubutunzi bwa komine ntibukura, ugasanga na ya migambi muba muri ko muravuga ku mitumba itandukanye ntikunze kubera ko komine idashoboye kwegeranya amakori akwiye. Rero icyo ni igikorwa dukwiye nacyo nyene guhagurukira kugira ngo bigende neza. Gukingira ibidukikije, ndazi hariyo intara zimwe bakunda guturira ibidukikije na cyane cyane nko muci. Muravye muri urya mugambi Burundi urambaye, leta ishyiramo amafaranga menshi cyane kugira ngo nanone dukingire isi Imana yaduhaye. Nibwo butunzi bwa mbere dukwiye kwitwararika kubungabunga, tukabukingira, tugakingira inkukura, tugaca ibikobeko, tugatera ibiti byinshi bana n'indimo kugira ngo isi igumane akanovera. Iyo rero tugiye guturira, tuba turaturira n'ibinyabugingo bidufasha kuzana akanovera k'isi. Ibyo byose ni ibintu dukwiye kurwanya kugira ngo nanone tubandanye turima. N'ahandi tubandanye twonona ibidukikije, hazogera igihe n'amazi akama. Nagenda babwire yuko igihugu cy'u Burundi nicyo gihugu cyonyine kitakira amazi avuye hanze. Amazi tunywa mu gihugu cy'u Burundi ni amazi atava mu bindi bihugu, ahubwo ni twebwe duha amazi ibindi bihugu. Nta ruzi na rumwe rwinjiza amazi mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Iyo turiko turakingira ibidukikije, hari amasoko menshi yamaze gukama. Kubera iki? Kubera ko twaje dusanga tugenda dutera imikaratusi hambavu y'amasoko y'amazi. Inkaratusi nazo zinywa amazi menshi cyane, zagiye zikamya amasoko y'amazi. Nagira nsabe abajijwe intwaro ikigo cyo kurandura inkaratusi hambavu y'amasoko y'amazi tugigire cacu kugira ngo nanone amazi, amasoko y'amazi tuyagumye. Ndababwira ibyo tabigize inyuma y'imyaka 50-60 abana bacu tubasigira igihugu cy'ubugaragwa kitarimo amazi. Mu bikorwa by'iterambere nagira ngaruke ibikorwa bijyanye no kubaka inzu abarongoye imitumba bateza gukoreramo. Turakeneye yuko abarongoye imitumba bamwe twatora bajeje intwaro ku mitumba bagira ibiro bakoreramo. Abenegihugu bakamenya mbega umukuru w'umutumba atwakira wa kangahe. Musantera akabaza ati ku mutumba kanaka, umukuru w'umutumba nawe basangiye kurongora umutumba bakira abenegihugu ku munsi wa 4.
umunsi umwe akacamanuka kuri uwo mutumba kuraba ingene abajejwe intwaro ku mutumba bakira abenegihugu. Muri aya makomine yagendeye abenegihugu bakaba bararosa akaryo ko gushikiriza imyitwarariko yabo, bakaba bashimikiye ku bukene bw'amabarabara n'umuyaga nkuba hamwe n'ibindi bibazo bibahanze mu buzima bwa misi yose.